uru rwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD imbonerakure zirakuze cyane ndazikengurukiye cyane kubwo kunyinjiza mw'iyi nkuru nimunkundire kandi munyemere ntangurire nga imbonerakure zitari zike ziriteguriye urugamba niko ibiko binini vya muzinga biriko biriteguranwa nanone birungikwa ku mupaka Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda ni mugihe kandi mwishamba cimeza rya kibira amaformation abandanye kunyeshamba zakoze ibara mu gihugu c'u Rwanda arizo za FDLR amakuru akomeye cyane atandukanye aremeza ingene ibintu bitifashe neza na gatoya ni mugihe kandi RDF yiteguriye urugamba ukwinjira n'ibindi bitandukanye intumbere ya FDLR no kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda no gukura ko ubutegetsi bwa President Paul Kagame ivyo kandi FDLR ngo yoba yaronse inguvu zikomeye cyane nyuma yo kwifashanya n'ibihugu bishika bibiri amwe mu makuru akomeye cyane asigura vyinshi bitandukanye aho kandi ndaza kubabwira ni mugihe kandi amatangazo ari karabandanya ejo mu nama ya ONU mu nama y'umutekano leta y'u Burundi na leta ya Kongo nkuko ziyamira mu maganya zitakambira umuzungu ngazikure ko President Paul Kagame murazi yuko ibintu bitoroshe amakuru akomeye cyane abandanya kuvuga vyinshi cyane gwasha nkuko umuzungu yagiye abigaruka ko keshe cyane mugihe kandi zaraye zigabishije President Paul Kagame bavuga yuko yarenze kuri ivyategezwa kurengwa ko ikini naco igitangaje nuko President Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika yarayibuca ejo hahise yivuganye nanone kandi anigambye ukuntu President Felix Antoine Tshisekedi wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yamutakambiye ngaza mukure ko imfura yiwe nanone iramurembeje naho ngo amujane kandi amuhe ubutari bwishe cyane imbere y'isinzi y'abanyamerika President Donald Trump yaramaramaje umukuru w'igihugu ca Kongo President Felix Antoine Tshisekedi ababwira uko yahuye na Tshisekedi amwingingira ngo atware ubutare azoronkamwo amahera menshi cyane yo gukoramwo amabateri y'imiduga ibintu ntivyoroshe na gatoya urugamba rurashoshe ariko nanone niho rugitangura intambara irashobora kuba yakarere kose ariko nubwo biruko mbega FDLB yiteguye urugamba bingana gute ibigwanisho vyaturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo vyo bikwiye amakuru akomeye cyane avuga yuko President Ndayishimiye yo afise umugambi ukomeye cyane ariwe ngira ngo ndagaruke ko ni mugihe kandi President Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda General James Kabarebe mu gihugu c'u Rwanda abategetsi bakomeye harimo n'abagenero nka General Mubaraka Muganga bagiye bagabisha ababanyi igihe kinini cyane bagira bati hamwe mu kwiyumvira gutera u Rwanda tuzoca tubasanga iwanyu RDF yoba yiteguye kwinjira umwanya ku mwanya si igihe na gito twagiye twumviriza amwe mu makuru yagiye agaragaza ingene RDF yiteguriye kwinjira guhiga RDF aho yoba iherereye hose ingamba z'ubwirinzi n'ibindi bitandukanye amakuru akomeye cyane ngira ndabashitse ko aratangurira kuki ubundi abantu benshi baramereye nabi bagira bati ubundi General Niyombare ashaka na President Evariste Ndayishimiye ni muntu ki mbega afise izihe nguvu niye mpamvu arondegwa na President Evariste Ndayishimiye ese koko nivyo baramukeneye canke go bari ugwitwazo rikomeye cyane nababwira yuko umukuru w'igihugu nyenco wa President Evariste Ndayishimiye wewe amenyesha yuko General Niyombare ari wagize umugwi w'inyeshamba Tabara wipfuza guhungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi nubwo biruko General Niyombare ninde mbega yubipfuza iki Niyombare ninde gushikana hatinywa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD kana umukuru w'igihugu nyenco wa President Evariste Ndayishimiye Godefroid Niyombare yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 avukira mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 Godefroid Niyombare yarabuze umuvyeyi wiwe Paul Niyombare yari umuyobozi w'iborero rikuru rya Mpimba yishwe co kimwe n'izindi ncabwenge z'abahutu uwo mwaka Godefroid Niyombare yavukiye mu Kamenge arezwe n'umuvyeyi wiwe yarasigaranye Godefroid Niyombare arakunda kuvuga ko ivyo bihe bitari vyoroshe yaciyemwo mu bwana bwiwe vyatumye akura hakiri kare azezwa amabanga responsabilité zitandukanye yo mu muryango akiri umwana narijya yari umwana w'ikinege umuvyeyi wiwe yamwigishije akiri muto kumenya kwifata no kwihagarara ko mu bihe vy'amagogwa akiri muto niwe iyavuga ijambo habaye imanza mu rugo umuvyeyi wiwe ntiyemera ko baja kurondera ubundi mugabo kandi aza kubavugira ijambo kandi yaravyaye umuhungu Godefroid Niyombare yize amashuri mato mu Ngagara nanone ayisumbuye nayo ayiga kuri Lycée du Saint-Esprit nkuko amakuru abisigura mu gisagara ca Bujumbura nyene aho nyene arangirije amashuri yiwe yisumbuye mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 Godefroid Niyombare yarakoreye ishiramwe Onateur
nanone anariserukira mu ntara zitandukanye nka Kirundo na Zangozi. Godefroid Niyombare kandi yinjiye akiri muto mu muhari Paripehutu nanone inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Godefroid Niyombare yahavuye aja kwifatanya n'abandi muri FDD mu mwaka w'1995. Muri uwo muhari Godefroid Niyombare yarajejwe amabanga akomeye aho CNDD FDD ihagarikiye intambara. Godefroid Niyombare yarashizwe mu rwego bita Etat Major Intégré, inyuma agenwa kurongora igisata bita Bureau d'études mu biro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Muri 2005 General Niyombare yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, nayo muri 2009 nawe nyene agenwa kurongora ibiro bikuru vy'igisirikare. Mbega mu mateka y'u Burundi General Godefroid Niyombare nanone yabaye chef d'état major general w'igisirikare c'u Burundi ava mu bwoko bw'abahutu. Ayo mabanga yabayemwo gushika mu mwaka wa 2012. Uwo mwaka yagenwe mu biro bikuru nanone vy'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bahanuzi bakuru ba President Petero Nkurunziza. Nayo mu rugamba rwa FDD Godefroid Niyombare yahuriye n'umugenzi akomeye cyane yitwa Petero Nkurunziza. Uyu basangiye vyinshi, babanye muri vyinshi. Aho nanone batahukiye mu gihugu, Godefroid Niyombare yarabaye igihe kinini ku kirimba kwa President Petero Nkurunziza. Mbega yarabaye kwa Petero Nkurunziza mu rugo ahabereye umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare. Godefroid Niyombare yari mu bategetsi binjira mu biro vy'umukuru w'igihugu badasavye uruhusha. Ikindi naco banabanye igihe kinini cyane kandi bakabonana igihe cyose avyipfuje. Si ivyo gusa, ikindi General Niyombare yasa n'uwisangije nanone kandi yari muri bake bashobora kubahuka nanone kubwira ikintu umukuru w'igihugu iciyumviro cyose babona nanone kibereye. Ntiyatinya kumubwira ivyo abona bitariko biragenda neza mu gihugu. Ivyo biri mu vyamuteranije n'abandi bategetsi batipfuza ko President Petero Nkurunziza abwirwa ukuri kose kwabandanya kuboneka mu gihugu. Binatuma anakugwa mu burongozi bw'igisirikare. N'igihe agenwe mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu, bamwe banka ko aguma avugana na President Petero Nkurunziza, ntako batagize ngo yigizwe kure rwose, kandi vyagiye biboneka. Mu mwanya wa mbere yoba yasabwe nanone kuja guserukira Uburundi mu Busuwisi no mu Bufaransa. Hose aravyanka kugezaho umukuru w'igihugu amwisabira yuko yoja mu gihugu ca Kenya, nanone kubera yatinya ko bagenzi be bohava bamugirira nabi. Uyu General Major Godefroid Niyombare yagiye guserukira Uburundi muri Kenya mu mwaka wa 2013. Muri 2014 induru zariko ziravuga kandi gahoro gahoro mu gihugu no muri CNDD FDD kubijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango za Munyonyo mwaka wa 2014 abajenero bashika 13 bahoze bagwana muri FDD barandikiye urwete President Petero Nkurunziza bamusaba gukura mu mabanga General Adolphe Nshimiyimana yatwara iperereza na General Alain Guillaume Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo zishika 13 zabona ko abo bagabo babiri ari bo bari bishe igihugu. Mu mpera za Munyonyo mwaka wa 2014 President Petero Nkurunziza yarabogoje General Adolphe Nshimiyimana bene Bunyoni kugira ashobore nanone gushigikirwa n'abagenerali mu bijanye n'ikiringo ca gatatu. Niko guhamagara General Major Godefroid Niyombare amukura mu gihugu kibanyi ca Kenya, nanone atarangije ikiringo amugena kurongora iperereza ry'igihugu SNL. Nanone General Niyombare ntiyari gasinye rwa rwete kandi Nkurunziza yamufata nk'umuvukanyi. Mu mezi ane yari amaze mu burongozi bw'iperereza, General Major Godefroid Niyombare yaragerageje kwegera imigwi itandukanye y'abarundi, aranavugana n'ibihugu bitandukanye ku kibazo kijanye n'ikiringo ca gatatu c'umisi President Pierre Nkurunziza. Kandi ico gikorwa yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu, niko gutegura raporo yanditse ko nanone yerekana ingaruka ico kiringo kizogira ku gihugu kumwe no ku mugambwe CNDD FDD. Amatohoza yari yarakozwe n'iperereza imbere yuko General Godefroid Niyombare agenwa yari yerekana ko uwo CNDD FDD yari gutanga wese ngo yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu yari gutsinda ku kigero cababa 62%. Nanone raporo ya General Niyombare nayo yerekanye ingene President Petero Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bizoteza intureka ikomeye cyane mu gihugu, ingene abanywanyi ba CNDD FDD bazocanamwo n'ingene Uburundi buzofatirwa ibihano. General Niyombare kandi yahanuye ko President Petero Nkurunziza atokwitoza ku neza y'igihugu na CNDD FDD, na cane ko bari bazi ko insinzi ibona mu gihe botanga undi mukandida.
Perezida Petero Nkurunziza yapfuye kuronka raporo ya General Niyombare mu minsi ibiri yaramukuye mu mabanga hafi nanone vyagiye biboneka hari muri Ntwarante umwaka wa 2015. Mu minsi yakurikiye General Niyombare yarahatswe kugandagurwa n'umuryango wiwe urabangamirwa bikomeye, nayo kuwa 13 Rusama umwaka wa 2015 General Major Godefroid Niyombare yagiye imbere y'umugwi w'abapolisi n'abasirikare bamenyesha ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi bwari ko bukorerwa abanyagihugu bari mu myiyerekano biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Iryo tembagazwa rya Nkurunziza ntiryahavuye rikunda, General Niyombare yaciye ahunga. Ikintu gitangaje cyane n'ingene ivyo General Niyombare yatanze mwo raporo muri 2015 vyose vyarabaye n'ibindi bitandukanye. Nobabwira yuko amakuru akomeye cyane nkuko nari mpejeje kubibabwira. Ndababwiza ukuri ivyo vyose ndababwiye atamuhari Red Tabara uvugwamwo, ni mugihe kandi 2015 Red Tabara yari ihejeje hafi imyaka ishika 3 yarinjiye mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aha rero niho abahinga benshi batangura kuvuga bati mbega President Evariste Ndayishimiye ukwitwaza Niyombare ko bari ukugira abo n'ivyagirije ku gihugu c'u Rwanda n'ibindi bitandukanye. Ariko nanone President Ndayishimiye byagaragaza yuko General Niyombare ari mu barongoye Red Tabara, umuhari wipfuza kugaba ibitero bikomeye cyane ku ntwaro ya CNDD-FDD. Amakuru akomeye cyane kandi asigura yuko President Evariste Ndayishimiye ibi yatanguye kuvyiyumvira nyuma yo gutangura kurungika abasoda b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ageza kubona yuko u Rwanda rugera rumwagirize gukorana na FDLR, nawe yaciye atangura kugwagiriza gutanga intererano ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'u Rwanda mu nkambi ya Mahama, mugabo zikinjizwa ngo muri Red Tabara, zikinjizwa izindi muri M23. Kuri ubu zikaba zitegura kugaba ibitero bikomeye cyane ku butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Ivyo n'ibindi bitandukanye birabandanya kuboneka kandi ntivyoroshe na gatoya. Amakuru kandi asigura ingene ibintu vyabandarije gukomera kandi bizobandanye gukomera hamwe imigendanire y'u Burundi eka n'igihugu c'u Rwanda itonagurwa. Biraboneka yuko uruhombo ari gose, ubuye abarundi bobo barahura n'uruhombo rukomeye cyane. Hajye twahora tuvuga Tanzania, twahora tuvuga Kongo, mu gihe nanone vyaboneka yuko hugaye mu Rwanda. Ariko nanone ubuye igihugu ca Kongo biraboneka yuko kitotugirira ikigongo bivanye no kuhajya hari inyeshamba za AFC M23. President Ndayishimiye yarahisemwo kuhugara mu misi iheze, nta niko yugaye ku gihugu c'u Rwanda. Tanzania niryo saganirizo ryonyene risigaye, ibisiguye yuko ibidandazwa bigiye kubura amasoko. Biboneka yuko amafaranga y'agaciro agiye kubandanya kubura narijya biboneka yuko vyovyo vyama vyarunyutse. Amakuru akomeye cyane kandi asigura iki imiteka narijya bisanzwe vyarayangaye. Ni munkundire kandi munyemerere ndababwiza ukuri, iyi ntambara irashobora kuba iy'akarere kose. President Ndayishimiye n'igisirikare c'u Burundi FDNB ariteguye. Imbonera kure nkuko twabitanguriye ko murabona yuko amaformation ziriko zirayakora umunsi ku munsi, izindi zikarungikwa mu manama akomeye cyane ariko arabera mu Kirundo. President Ndayishimiye kandi yibuke ko yarateguje yuko no mu Kayanza azoba hari, mu gihe azoba yinjiriye mu Kirundo akinjira Bugesera akishikira i Kigali. No babwira iki ibiriko biraba ivya politike nakananira abahinga kandi ntivyoroshe na gatoya. Ikibabaje nuko umunyagihugu muto ari washobora kuhahombera. Ikini naco ndabwiza ukuri, iyi ntambara irashobora gukomera cyane. Ikigali baragira bati turamurindiriye, turategereje ashire mu ngira ajye amajambo yasezeranira abarundi ababwira yuko azokwinjira mu Kirundo hamwe Uvira yofatwa. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye birabandanya kuboneka. Ndabwiza ukuri, nyuma y'ibi hariko haravugwa umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenco wa President Evariste Ndayishimiye nyuma yo gutsindwa n'intambara zabereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kandi zikagwamwo abasoda benshi. Ni munkundire nsoreze nga iki kiganiro ndaza kugikomeza, turaza gutanga umuco kw'ibi n'ibindi bitandukanye. Ndababwira yuko uwipfuza intambara aba yipfuza akaga gakomeye cyane. Nta muntu numwe afise ukwiyumvira gukomeye cyane yo kwipfuza yuko intambara yoba ihuza igihugu c'u Burundi eka n'igihugu c'u Rwanda. Hajye turababanye, turabavukanye, dutegezwe gusangira kabisi n'agahiye. Dutegezwe kubandanya gusesana amaraso nkuko bibandanye kuboneka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abakongomani ubwabo babandanye kuboneka mu matati. Ni munkundire kandi munyemere nsoreze nga
gira sabone kugira tuze gusubira ndaza kubandanya kwaya makuru n'ayandi abandanya kuvugwa ngaha kuri Burundi Yoke niho honyine ushobora kuronka amakuru akomeye cyane atosoye.